irambona urugohe nkebura umugenzi nkebura umugenzi irambona urugohe nkebura umugenzi nkebura umugenzi ngwino duteramane twungurane urugohe. Kaze mukurikirana igikino urugohe mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'ishirahamwe Munyinya. Zira nawe arangiye bihekenya umukobwa w'igitangaza bakorana, bihekenya nawe amatwi arashinze. Umurete wa Kimu yemereye Dani wowo ivyawo biri gute? Ni mu gikino urugohe c'uyu munsi. Amahoro neza Rusi we. Yo, amahoro neza. Murakoze kwe. Reka shaharugumye. Uraza aho nakubitiye isuka ingarukako. Nivyo haragumye. Kuko hari yaciye imyaka 2 yose hadakorwa. Ariko aho ndakubwire Garusi. Sa, Urya umwaka uzoba uvyura ivugusa. nzoba mbona sha. Oya, hinga negera ahubwo turamukanye. Aho ubona urigoye ndabona ko wari wakobeje. Yego, amahoro rero. amahoro Cyane. Amahoro tubonana. Amahoro Garusi wawe. Yego twaherukana kera. Oya nukuri imisi yari haciye. Uruha kwabagurisha. Yego nukuri, ariko turakumbura ujurigirwa yosha mbona ndanacafuye. Weho mbona usa n'uwaberewe. Wapishare kare hakuberwa nukuri. Asimbiye ku isoko. Kugura amavuta yo nahana yamperanye. Yego. Aho ni sawa. Simba mbona n'amasaha yigiye imbere. Basha. Mbega abana bawe ko ntabataje kugufasha gacoba ntirega ntiyari kubana gatoya baduza. Oya shabajya ntavyo baramenya. Baba bitema nka buri mbwa nibwebwe. None Garusi ukenyera bakabimenya gute gashahu batagiye baraze guzura bereka ngene bagira bukebuke. Erega nivyo ntibokora amasaha nk'ayo mara wewe. Ariko rero nibo burana gatoya baduza. Oya reka bajya se yababwiye yuko akazi kaba ari ishuri gusa. No mu kiruhuko Garusi. No mu kiruhuko sindabatumikira na kimwe. Ariko rero ashimara bafyinishije. Oya reka mu kiruhuko ngo nibaruhuke bongere bakine n'abandi gusa. Aho da. Ahubwo rero ndakubwiye. Aho ndumva mu vyigisho twebwe tubaha. Twebwe bagiye mu buruhuko tubabwira yuko bategereza gukora amaboko mu mpuzu bagafasha abavyeyi ibikorwa. Kandi nabo nyene buryo waba ariko barifasha. Baba bifashije. Go reka sha reka. Bikekenya mvuze ati ntivuguruza. Uravyumva? Yego. Ariko ntacyo ngo bafise abakozi bazomfasha. Sawa rero kaje yikomeza ngende. Yego reka mbandanye. Yego komeza. None mbega weho kutatumye wa mukobwa wawe ngo asimba kuzana utwo tuvuta. Reka Rusi. Burya je ngiye kwa akademi. Isi nkunda gutuma umwana kwera. Oya nashaka nkivugira. Ngo wamwe. Ari deni urashika ukivugira. Reka nyene ko nakubajije. Gusa ugenda uhininize. Uko byabindi nivyakunze. Akira wewe. Erega gutera byinshi yo Hakimu bihaba byononekara. Hari na kimubonaho hasi. None nivyo go hariya mu byatsi zobona zikabirya. Birazishasha. Nizitabibona ndaziha ibindi biruje ngaho munzi. None bijye bimanitse hajya hejuru byose. Ego ko ndagutikura. Bibona munsi none ucogumu uyoragura usese. Navyumvise rero. Reka zindatera duke. Ego. Ariko ari nko kimwe ntabona ngaho. Uke nko rufise 3. Yego mfise 3. Yindi rihe? Erega imwe irabundikiriye navyo yaruzi. Vuba izoberagura imisi 10. Ibyo nivyo wipfuza ariko nuzi ko bizoca biba. Wosanga iberuye 2 gusa naho. Wowe rero genda ureke kunterera imikoshi inkoko zanje. Yo, imbabare yashaye Hakimu twaro tunaye ko ndivugira. Nivyo ishobora kuberagura nyinshi ariko hari n'igihe yoberagura duke. Iyo upfumu uvuga basi na 12 zoza pana 2 gusa. Basi yoha henda gufashe kuzigaburira. Nawe uzocunga 2 nko kimwe siko? Urasaba papa sha. Jewe none siwe yazinguriye izi zoza. Reka sha. Papa ntumvise uko yavuze. Yavuze gute? Ntubeshe ko yavuze ngo tuzosangiriza igwanje?
oya nukuri yavuze ngo nta mukobwa yoha ivyo yorora ngo nta mugisha bagira none ntiwumva babizi wowe urayimpaha turabe ko ari ivyo araje sinzobura ico nzokugurirayo Hakimu none ko nzogutanga guheza amashuri ngaca ndaha akazi keza Dani wewe tekereza igikuze niyo atamaga inzogo habiri ukora umurete untora wumva ko uryoshe ego kwe bisa nkubisira Dani kuki ugenda none abantu ushaka kurya umurete Erega ngo twunguruza akabare wa mugabo we nta kuguma mu cari kimwe nk'inyoni. Icari cy'inyoni gitezwe kuba kimwe kuko niyo nzu yayo. Uriko uratwenga. None we nzu bamwo ntiguma ari yayindi. None ko wumva ntatashe. Urumva sinoguma mu kibanza kimwe. Ya niyo mpamvu nyene dutegezwa guhindura akabare. Cyo nyene. None ushaka ko tuja he? Mbebasha. Ahandi hantu woje gufata icupa ari ngaha kwa muzehe. None ndakubaza ngaha hantu kuzije nama nahateramiye kenshi ariko nyene ubu nshaka ko tuja ahantu uza kuronka n'akanyama nkariya kuri baheba nabonye icyo ushaka yeka kigiki shaka guma wirabira wa mukobwa mbere ibyo aguma bavuga aguma azunzi ntuzenge reka shabihekeye aho uri kurabona je ko noba nshiruka ku bakobwa kamuga ariko nyene hagiye urabona ko ari ahantu hashushe cyane hariho n'akanyama icyo cyoco dutegezwa kujayo ariko no ngaho iwawe ntituzohibagira urabona turanywa gusa hanyuma inzoga zonyine zitwica wa mugabo ariko ushaka nkumva kunandi ndakumva nese nariko ndabibona mu maso yawe nunga kwa kimwe wawe mwera yo kweri ngo jewe sinzigera njayo ariko buguruwe vu oya mugabo rero hariho akantu ushize ko ariko mwishwanje ngo kinamiro wanje hajwita nkaja nkwegere urya si uwanje reka nkwegere reka ubwo kimamiro reka numva ngo bagiyeyo bose nibyo babikinde tubaragiye isaka mugabo ni gitari rindira ubanza umwibone urazi ko icisho cy'uwundi itagushimira umugeni yingo nibone kuriya ukuntu kuheko mbona mu kuvuga ubanza gutangira umuntu vuga risohore ushaka kujya mukozi wanje ari mu magazine uri kushiruja nawe arandera wowe wavuga ibintu yani mwobasha reka siko n'umuntu w'umushinga nawe oya n'ubu umushinga nawe mwishwaje basha jewe ndakwemera nawe kumbura wiyemereye mugabo nziko tukwemera natwe uri inshuti yanje kweri ntombe mukire numve rero kimamiro nariko ndakubaza yuko agira kariya kantu k'ubwenge oya sha ivyo navyo nomenya ariko rero hamwe kwivuganira none ko muba muri abanyemari basabahuye ngira mwobihurizako narandusha kweri reka kweri ariko jewe rero ubwenge bwaranyegeje sinokubera ariko ukuntu baza amakuru y'umuntu ntazi ntaranabona oya none basi wowe ndazi uko ariko wimereye ujya ibintu byose wewe wamushaka kubimenya utaranabibona ushaka kubimenya hagiri kare ushaka nakagucika ubwo rero tukivuga uwo mukobwa wo mu kabari sha naniciye numva ngize iciyumviro cyo kugira akabari ngakoye erega ivyo byo icyo cyumviro nacyo kirarashe rega byoshoboka ariko rero ucaja mu intebe nkeya kuko urabona hasi hanini nubona ko ari hato mugabo gasha ko abantu baharaye kwa kimamiro yego jewe ibintu byo aho boreka kuja hariya gashaka kaza ngaha sha ereka vyovana nuko mubipanze canke nyene muzovugana mucanga imitahe hanyuma muheze mugira akabari kamwe gakomeye ko ngaho iwacu kuba umutumba wa Marembo ereka hamwe n'abanyamahanga bo fata imiduga n'indege baza gusorora ngaho iwacu si umukobwa numvise uvuga uko kokorera hamwe akagenda atamburitse ku ntoki oya urumva koko iciyumviro ndagikoreye ko atongezeyo gawamuga ko numva umenga n'igisuma muhejeje gukurikirana igice cya mbere cy'iki kintu urugohe turabakengurukiye mwebwe mwese mwagikurikiranye tubibutse ko mugisanga ku mbuga zose zishyirahamwe mu nyenyerizo Facebook, Instagram, YouTube,
hamwe no ku rubuga wewewe akaburungu umunyinya akaburungu orenage. mukaba mufise ico mubaza canke mushaka kutwunganira twakure kuri 22 28 ubusa 7 73 canke mutwandikire kuri 68 ubusa 14 amajana 97 hamwe no ku mbuga zose zo munyinya. Utubazo tubabaze muri kino gice tuje kumviriza. Akambere, ivyuko bihekenye vuga ko abana bafise igikorwa cyo kwiga gusa atakindi bohereza iminwe mu bivuga kwiki. Ngo abakobwa nta mugisha bagira, nta migabiza n'amafaranga bo bashinga. Niko namwe mu vyumva. Hamwe bihekenye yofata ingingo yo kuvanga imitahe na kimamiro maze bakagira akabare kamwe. Iyo kunguka canke yohomba. Mwishuri muri commentaire.